kuri iki kintu cagiye mu mitwe y'abajene novuga ngo sex friend iyo terme iraharawe ivyo kesha ahantu bikunda gushika kuri le meme sex ntibikunze kuba rero ukabona nk'umuntu w'umupapa bikunze kuba kuba papa basore sina cyane aba papa n'abacuti beza Jeffs umugenzi wanje harige abagenzi besha harige nk'umugenzi w'udamu ujya mu papa shango n'umugenzi wanje wayafashije iki yagize iki ujya mu papa n'umugenzi wawe komara umugenzi wawe urumva nk'akarorero rero nkuno munsi dufata akarorero kihuta kabona bakwirukaniye minerval mugahura nivyo hari ukuntu nyene yuri mu ngorane uvuga ati umuti wo kuzikira no kuzivuga kandi umuti w'ingorane no kuzivuga ugasanga urazimubwiye agukubisa iyo samire ya tranchimwe uravyumva mukomeje muvugana bro ryatari okay urasubiriye ahora ko yagukubisa amahera y'ishuri neje arakubaza mbega sha aya bisi yo urayabona ikibabaje iwe abana usanga baba bamaze nk'indwi babirukana ku ishuri iryo jambo mwita abapapa ngo n'abagenzi banyu bakobwa mu nyuma nanje ndi umukobwa wa muntu ufise umugenzi w'umupapa umupapa agacarara nyene uravyumva ari kara finance burya nta kintu na kimwe kwiyisi umuntu azogukorera ikintu atiteze inyungu sinibaza nayo ko ari umuntu ni Imana gusa kuko n'umuvyeyi benisho namba yarakwigishije akakurihira ishuri akagira ikiniki hari ikintu yarakwitezemo rero ugacuza ngo sha muco ngurazi ngo papa naka ngo akambwira shango ngo turangure ngo amabanga ngo yabubatse mbe nayabubatse ajya mamwubatse ngo dusambane kandi akivuga uko uravyumva ngo narabaye desi gusinenze ko ivyo bintu yobimbwira uravyumva ngo nukuri kw'Imana ngo numva ngo ndamwanse ndakwihweza none wenda kubaza bijya bintu byose akagwaye wari imfura yiwe abana b'abakobwa baramaze kumenya yuko dukunda ibintu hariya na hariya ati nanga sivyo rero izo noti baca bazisohora ku bwinshi utihagarara ko nubundi araziguha kandi ntuzohakana kuzovuga ati bya bindi birancika yamahera y'ishuri aranciye bya bintu nibi urumva bisaba guhagarara ukemera ubukene ukemera nukwihangana nta bugenzi shigikiye umwana w'umukobwa w'umujene agirana n'umupapa umugenzi w'umuhungu ego babivuze nashagi baba batesa kuko nta runwa munagira nta bujyajya buriho mugabo hari umuhungu kugira ko bujyajya beni ntumbwira aba umugeni abubu rero ubitondere bakujya bibiri namahera ni roko musinzi mw'iryo ryamana ryanyu ko muhamagara na sheri Ngijo jamana ryanyu sinzi ivyo mwitana ibihome ko muhamagara na mashugwe sex friend nta rukundo ruba ruri haba hari mwingeso gusa donc iyo terme nimwe yo kwiyorohereza nagira ndakubwire ko abakobwa b'abarundi kazi turashafise ibanga hari ivyo tunyegeza sivyo muga utabivuze wa muhungu bamubajije ngo mbe unakamura kunda ngo wapi ngo sex friend wa ibajiwaza ni ibintu bibiri biri kontra umuhungu icambere muryamanya atavuga none uyu muntu shaka ndi umucuti wiwe turyama n'abandi bacuti biwe bama bigamanira reka nigire mugabo we uri umukobwa kujya muryamye namba ari action yose yabaye wewe bimurema mu rukundo muri we akomeza kukwiyumvamo abakobwa byabamenye imitima ubari bo basigaye bavuga ko atarukundo ruhari ngo ntiruba ariko rurahari kubera ibyo bintu bya sex friends nyene abo bahungu kandi bo babitanguje ngo je ndafise kandi yo tamu n'abahungu bayitanguje abafise umudemu wa hariya nk'umupfasoni yicaye hari ati uyu n'ukuri ndamubize nzomushira mu mago mugabo ati sex friend nze ndikuri imisonga ni service usanzwe wari umukobwa atanga ama service ukaba umu sex friend waba boys beshi wabahungu beshi ni wa undi raca yicara ahantu yitahuye arushe abagabo barabuze nara muri rya jambo ryuko Yesu nyene ari we wacu ubona ko nawe rimwe umenga tugoreweko uravyumva rero hari umuntu twari ko tubiganira avuze ngo muco ngo abagabo ngo jewe ngubu ngo no bacitse ubu bafise abagenzi bakuze nandi ndakutse ngo je ngumuga ngubu woza nabwira ndugu naenda muvuze mwinzina ndako ti ndugu
urafise icumviro mu mutwe icuko ubu umuntu wese uza gupropose mariage mwoca muyigira ngiye ko ngabisha abantu mwese muza mumbwira ibintu vya mariage guys mu bibazo nikoreye ico nta kirimwe ndazi ko mariage je nzoyigira kandi igihe kigeze ubu robanzi ko twese tufise ikibazo c'abagabo bene data. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Steph Media. Channel forget for this industry Buja Flavor. Checking makuru cyo kibazanira. Bishamvuga mu industry Buja Flavor. Mutuma tubikora reka twese dukingurukira Imana. Hama dukingurukira. Nabwo bakunzi ba Steph Media kabiri gatanu indwi wherever you are. Ndakunda cyane kandi big up sa kuri support mutwereka. Ibiganiro gishasha ko mbere muzorahabwa muzokoma mugihabwa kuri Steph Media nituratora n'umunsi wo kugibahereza ko ariko uno munsi nyene rukumbure muza kukibona ko n'uwo munsi nyene twahisemo. Yes ndakubwira ati rero ndi kumwe n'abagenzi banje ngaha ariko no munsi twashimye yuko tugitangura nka presentation ko kubabwira ati ni kiganiro gishasha na sujet baraza kubabwira byinshi kuvyerekeye sujet kuvyerekeye kuntu tugizora kigenda ndi kumwe na Muco muramuzi muri 3 fois sivyo none Muco baranzi turazinanye na Jarabazi. Hello bakunzi ba Step Media kabiri gatanu indwi ngarutse ndi Muco mu kindi kiganiro turakundana murabizi no film no navuze ngo no one no views nta film nje kuvuga ko nje tuganire muraza kubibona mu nyuma mube kumwe nacu mutumire nabandi mu gihanahane guys ha reka tuvyereke Imana gusa kabisa ndi kumwe kandi na Divine si bwa mbere dukoranye twarigeze gukorana muri Buja Hit turakorana ibiganiro bimwe n'ibinyene ariko no musi kandi Step Media twahisemo kuza turakorana kandi nawe nyene azirafasha no cyane mu biganiro bifasha society no cyane aba jeune kumbe reka nawe nyene agira icyo ababwira nagira mvuge mu kirundi ciza ati amahoro y'Imana bane namwe abakunzi ba Step Media hama turi hano tuzobabwira bishasha tuzobasangiza ivyumviro vyacu namwe mudusangiza ivyanyu tuzobana neza fosana kabisa afite duherangaho nyine bizobemeze gute none Divine azoba ari ibintu bishasha tugomba gushira ku mugaragaro ibintu biri mu mpete ahantu kure tunyegurure nk'abantu usanga bakubura bagakura nk'ubwa bataja inyuma y'intebe tuzokura rero biri munsi y'intebe tubizana ibyo Divine twemereye Muco bizoba bimeze gute ukuntu bizoba bimeze tuzoganira vraiment vyiyimbitse vyiharitse niko bavuga vyiharitse sinzi ko ari kirundi vyiyimbitse twimbe hari hasi nyene tuzoganira mu buryo bwose kuma kibasha ndakivuga gute kuma sujet menshi kurunganwe gwa rwo gose ku bintu vyinshi sinobivuga muraza kubona imponjo ariko nizere ko muzoryoherwa natwe kandi tuzoryoherwa ko tuziga tuzobigisha muzotwigisha byose kumwe n'Imana kabisa ndakubwira ati rero byose ni kumwe n'Imana kujya Divine bivuze ati amahoro y'Imana bane namwe Muco nakubwira ati byose ni kumwe n'Imana ndakubwira ati kandi ndakubwira ati ni vyinshi ducamwa cyane twebwa jeune bikatunanira kuntu tubivamo ariko tubifashijwemo na Step Media kubo Divine ashaka afite ibyaraciyemwo Muco afite ibyaraciyemmo Belinda afite kwari byanaciyemwo ariko tubizanye ngaha tukabivugira hamwe birashobora kuba bice biyofasha nuvuga ya society sibyo none Divine kese mbego no musiza kuyaga kukiga Divine no munsi twifuje gutangurira kuri iki kintu cyagiye mu mitwe y'aba jeune novuga ngo sex friend iyo terme iraharawe irazwi ku bahungu n'abakobwa bo mu muji ugasanga iyo terme ntaci kivuze ibintu biri nibisanzwe ariko mu bisanzwe tuba turiko ducisha n'icaha mu kanwa kuko sex friend ntaco kivuze ni ikintu kibayeho nyene mu mishuho y'aba jeune ugasanga bibajanye mu bindi bintu batategerezwa kubamo guys ndakubwira ati rakoze Step Media kuri gatanu indwi mwatubonye ko tukicaye hano gabasha abantu numwamenyere kuri kamera Step Media kuri gatanu indwi bahita kuri Batral FC1 novuga hani munsi ya presidence nshasha kandi babizi neza ko presidence yacu ari ya Kangaya iri mu bice vya mbere hari novuga kurundi rwo muri Afrika na cyane ikibanza kije cyane ni hefu yaho rero niho Batral FC1 ahiri na cyane wifuza ko bokwakira neza urahawe ikaze nantu ameze nzi binaniga Muco yego from igese ndakubwira ati rero uno munsi rero turaza kuyaga na Muco hamwe na Divine nga baraza kudufasha rero vyimviro byinshi a propos y'ibyo bintu kandi akubwira ati nitubana no munsi nabo gusa tuzokomana tubana nawe ibihe byose mugabo entre ta Muco uno munsi wawe kugenda gute Muco
umunsi je wagenze neza vraiment ndashima Imana n'abantu babonye stati usa n'uwaheze n'abantu babonye stati nanditseko ngo ibintu biraza neza kabisa abandi bavuga ngo ibintu biraza nabi hama ikintu ushaka kongerako hari ikintu Divine avuze tugomba kuvugako ca sex friend si bose bumva icongereza nanje kanongira nakize mu minsi iheze mu gasa ka kera dushaka kuvugana ku buzima canke ubugenzi ndora gitsina ubugenzi bufatiye ku gitsina kabisa ubugenzi bufatiye ku gitsina canke ubugenzi ndora gitsina nivyo tugira tuvugane kuri no munsi ati rero mbega ikintu tubanza kwanza kuvugana neza ubugenzi niki imbere ko tugenda kwanza muri ico kindi kintu bifatanye ubugenzi niki jewe nitwa ko ndi umugenzi wa nakajyari tugira ko Divine ubugenzi bufise insiguro zibiri nayo narigeze kukivuga mugaho twari twakoreye ku bugenzi bw'abakobwa igituma butaramba ariko ivyo sinobigarukana rero ubugenzi hariho umuntu ashobora kuvuga ngo ni umugenzi kubera ivyo muhuriyeko kubera ivyo agufasha ariko ubugenzi nyabwo bufatira kuri amiti ego harabamwo donc kumvana ukumva ati no kubwira amasokre yiwanje ukayagumya no kubwira ko ngwaye ukaza kundaba bon ubugenzi novuga ko buri mu mice ibiri hariho ubugenzi bwo kuryarya n'ubugenzi nyakuri bukurutira ahubwo umuvandi ego ubugenzi ubwa mbere ukunda kivuga umuntu kuba umugenzi wanje rimwe na rimwe hari kiba ari ikintu duhuriyeko kubera ko ubu hariho terme yaje canke imvugo yaje ubu n'umugore n'abagore babiri basangiye umugabo ntibakivuga ngo mukeba avuga ngo mugenzanje kubera bahuriye ku mugabo turi kumwe mukeba caravuye bacavuga ngo mukeba w'umuntu ushango namagara ngo niyo ngo akuvuyeko uravyumva ngo kaba kabaye rero bitana ngo mugenzanje ejo ibintu nk'ivyo mugabo umugenzi nubwagoye kumenya arabaho sirivupe ukuntu numva umugenzi ni wa wundi apana muvukana apana mukorana iki canke kiriya nubwo bigora kumumenya hari umuntu aba umugenzi wawe utamuzi n'uwundi wibaza ko ari umugenzi wawe atariwe ni ikintu rero kigoye gucekinga ariko pour le moment umugenzi ni wa wundi mubabarana nubwo atobabara nk'uko babaye mugabo akitaho ibintu vy'iwawe umugenzi ni wa wundi namba ugwaye amenya ko ugwaye akagira icakoze kubera ugwaye umugenzi ni wa wundi iyo ugize ingorane yumva aremerewe akumva neza na umenga arazikoreye harora umuntu sasa ashobora kuba umugenzi wawe mu bwo buryo mugasangira ingorane zose wowe utabizi uwo mugenzi rero ugasana umugenzi wawe utabizi n'uwundi muntu ubuzi ko ari umugenzi wiwawe ivyo bintu vyose akabikora mugabo afise kwa rukundo rwo kwihayagiza bwa bugenzi bwo kwihayagiza akabigira kugira ngo ubone presence yiwe kuri wewe mu bagenzi biwe uzomuvuge nkabigukorera Benishu kugira jonje kwihaya urumva ngo Benishu namugiye kina kiriya ugacushira mu mutwe muco n'umucuti wanje muco n'umugenzi wanje orsefo mugabo petit à petit usanga hari inyungu je nari nshaka gushikako umugenzi rero nyawe original ntawumenya nivyo Divine muco ariko hari ikintu hariho n'umugenzi aza kugira ngo profite sivyo surtout nk'abantu b'abanyeshuri twigana mu ishuri bashaka kubonana giceri avuga ati umuntu nganda mugira umugenzi kugira ngo kiye giceri cibe nzokwame turi kumwe ariko arakujyaje abarika kujyaje hariho n'uwundi kandi abari umugenzi wabona uwundi muntu no kwita umugenzi wawe akakubona nico giceri mutanavugana mugabo agaca hirya akwigisha ukuntu wo kibungabunga ukuntu wo gikoresha ntashaka muzona gisangira akikubonana umugenzi si wa Benisho kizokuzanira umusaruro ariko umugenzi nyakuri oji wotita oji nukuri uramumenya uti gute none gamuco nko muri iyi janvier yo turimwe ukene ni kwa original ukacugira ikibazo umugenzi ntushobora kumubonera mbega mu magogwa siko bamaye ayikam naje rero sasa akakwigorera ugenda mutagenzanya sivyo umviza ndakubwire ivyo kesha ahantu bikunda gushika kuri le même sexe ntibikunze kuba le même sexe bikunze kuba umugenzi aguseruka ko mu bukene akaguha inoti yiwe kuri le même sexe swat uburi umuhungu ukabona umukobwa canke uri umukobwa ukabona umuhungu
pour le bishika gake niyo bishitse ntivyijana haragera igihe mugasamburana bigahera ibintu vyumva gute uravyumva rero mwico gihe hari ikintu twavuze kuri meme sex n'abagabo uravyumva muri ico gihe azokoma kwigorera misi yose nk'umugenzi nyawe birabaho mugabo araruha bibaho gake impamvu navuze yuko bishika gake tugeze numva umenga ngo mba ninjiye direct muri bwa bugenzi ndora gitsina we ntaco rero ukabona nk'umuntu w'umupapa bikunze kuba ku bapapa basore sina cane abapapa n'abacuti beza baritanaho cane niho hantu tukurabe neza niho hantu bikunze kuba canke ku bahungu benshi bafise nk'amafaranga kuko umuhungu ataye wifitiye sha vraiment hari umuhungu ubona gufashije ikintu kavuga ati we bivuye ku mutima kenshi aba yifitiye dukeya agashima ko musangira utwo canke umukobwa agashima ko musangira utwo mugabo kenshi ahantu biba divine mwana wa mama nubona umuntu w'umuhungu canke umupapa akubonye mu kibazo agukubise ibicera umugani wiwe ifaranga tasho namubwiye mbega mba nabimubwiye duhuriye kuki iyo uri mu ngorane abantu barabibona be n'ishuti nabivuga baravyibwira ugasa nazo ukamotazo divine nivyo urumva je ntibishoboka okay uyu wewe ariko abandi nta nikiro kimwe na gato je ndakubaza nta mugenzi urabona ugati uyu mugenzi ndabona vrema ko areyemvye aramerewe nabi kavyibwira yego avyerekanye ariko ati rero urumva ko divina kubwira ati tubibona yo uyu muntu yavyerekanye Jeff umugenzi wanje harige abagenzi benshi harige nk'umugenzi ngo ujya mu papa shango n'umugenzi wanje ngo yamfashije iki yagize iki ujya mu papa n'umugenzi wawe komara umugenzi wawe urumva nk'akarorero rero nk'uno munsi dufata akarorero kihuta kabona bakwirukaniye minerval mugahura nivyo hari ukuntu nyene yuri mu ngorane uvuga ati umuti wo kuzikira no kuzivuga kandi umuti w'ingorane no kuzivuga ugasanga urazimubwiye agukubisa iyo samire ya tranche imwe uravyumva mukomeje muvugana bro ryatari okay urasubiriye ahora ko yagukubisa amahera y'ishuri neje arakubaza mbega sha aya bisi yo urayabona ikibabaje iwe abantu usanga baba bamaze nk'indwi babirukana ku ishuri kuri kwimana wewe akakurihira abayiki umugenzi wewe wabonye n'umwana mwiza kumbure muranasengana wibashije ko ari bwa butumwa bwa wa munsi bwo gukundana bwamukozeko uravyumva burakeya kubajije mbega shawu inzu yo biroroha hana kimwe arakubwira nawe ugacurereka ujya mu papa n'umwana mwiza mbese n'umugore ugatangura kumwivugisha ko wigendeshwa muri famiye yabo umupapa ntuzi gahunda yiwe uravyumva amahera y'inzu ndakunda kuvuga ibintu by'inzu kubera ubuzima tuba tubayemo ukabona arayagukubise divine uwo muntu siso uwo muntu simuyomba uwo muntu sinaka famiye yiwabo j'espère ko nayitakize gose ntituzi ko yasenze ngo Imana imukurungikeko imukwereke turafasha ujya mukobwa ugaca wicara ngo ufise umugenzi urumva wumva ubutekanye ahubwo jewe ikintu ngira nkubitire hasi iryo jambo mwita abapapa ngo n'abagenzi banyu bakobwa mu nyuma nanje ndi umukobwa wa muntu ufise umugenzi w'umupapa nukuri urutaro rw'Imana rugira ruzi wogira nkaje mane mwicu divine afise umugenzi gusanga divine n'abagenzi abahungu twiganye n'abamaze kurongora nukuri ego n'abapapa mugasino cambo ngo ndafise umugenzi ngo n'umugenzi wanje ngo w'umupapa uravyumva riragoye nijobaho oya uwo mwanya basha nukuri uwo mwanya rero sinari bwaheze umupapa agacarara nyene uravyumva ari kara finance burya nta kintu na kimwe kwiyisi umuntu azogukorera ikintu atiteze inyungu sinibaza nayo ko ari umuntu ni Imana gusa kuko n'umuvyeyi benisho namba yarakwigishije akakurihira ishuri akagira ikiniki hari ikintu yarakwitezemo muri kazoza sivyo mcikiro yacumva ndumva n'umuvyeyi ntabikora pour dibo hari ikintu agushaka ati ini inkoni zo kwishimikiza mu busaza tina n'inkoni nzo kwishimikiza mu busaza ndiko ndayica nkiri muto uravyumva rero ugacuza ngo sha muco ngurazi ngo papa naka ngo akambwira shango ngo turangure ngo amabanga ngo yabubatse mbe nayabubatse ajya mu mwubatse
ngo dusambane reka ndakivuga uko Ego. uravyumva ngo narabaye desi ngo sinenze ko ivyo bintu yobimbwira uravyumva ngo nukuri kw'Imana ngo numva ngo ndamwanse ndakwihweza none wenda kubaza bijya bintu byose akagwaye wari imfura yiwe ngo uzofashe batoyi bawe uravyumva Fazomba kubingo we wari ufise iki uzomuha nawe wari umugenzi hari ikintu ya visa pour le moment rero numu sex friend yazanye ubugenzi ashaka iki igitsina je mbere je urazi ndakubwira je nico kintu c'ubugenzi noca ndagikurako ni sex direct papa candagikurako Uravyumva? ashaka sex none nyene si yabashaka ikindi naco nta n'ubugenzi ari ndagukreya ivyo bintu abiguha bumva barazi yuko ijanze simvuze ijanze ubukene burahari mu gihugu turabuzi sivyo abana b'abakobwa baramaze kumenya yuko dukunda ibintu hariya na hariya na aba materialiste ati nang sivyo rero izo noti baca bazisohora ku bwinshi utihagarara ko nubundi araziguha kandi ntuzohakana kuzovuga ati bya bindi birancika yamahera y'ishuri arancika bya bintu nibi urumva bisaba guhagarara ukemera ubukene ukemera nukwihangana je nta bugenzi nshigikiye bw'umwana w'umukobwa w'umujene agirana n'umupapa abapapa nibagende bagiranira abagenzi n'abapapa n'abamama bangana kandi iyo ngeso y'abapapa bazonyumva yo kuza baraja kurondera bagira abagenzi ivyo bintu turavyazi umuco w'ikirundi icyo kirundi urumva ko bagihurije naje ndagishigikiye vraiment sino kumva ko nabaye mu papa okay ntidutebe ku bapapa rero hariho n'abahungu uravyumva ugasanga ufise umuhungu umugenzi wawe ivyo birabaho uravyumva ufise umuhungu umugenzi wawe mukagendana akaguha ikintu yoba afise akagufasha ivyo nibisanzwe dufate ko mwiganye kuko hari igihe iyo utazi uko abayeho dufate nk'akarori utazi basi ko bafise nk'umukobwa basohokana canke umu girlfriend wiwe n'abongereza muze muratwumva uravyumva mu gihe utabizi hari kuguma n'icizere tikumbure azondraga hari ibintu mwiharaje ngo bikorwa ngo bisumba ngo amajambo ntavyonzi ivyo navyonzi ni gahunda za Benisha uravyumva hari igihe ucihagaze kukavuga ati azondraga azondondera ariko ara nyene ari yakea ibintu nk'ivyo ugasanga rero ufise umu boyfriend umugenzi w'umuhungu muvugana vyose nace ndabafise usanga muyaga kuko wanashaka umugenzi w'umuhungu burya aratese nivyo yego vraiment ufise umuhungu w'umugenzi umugenzi w'umuhungu ego barabivuze nashagi baba batesa kuko nta runwa munagira nta bujyajya buriho mugabo hari umuhungu akugira ko bujyajya beni ntumbwira bari umugenzi abubu rero ubitondera bakujya bibiri n'amahera ni roko umubiri n'amafaranga ibyo bintu bibiri bigukuyeho gashawe urumva rero ntuzihariye okay urumva rero Benishu uwo muhungu mukagendana ari umugenzi wawe hari igihe agusavye musohokane mwinjoyinge akagira n'ingorane akagufasha akaguhanuza ukamuhanura akagira ikibazo na girlfriend wiwe akakubwira ati akamira shamuco je ko yari wa mukobwa wanje vyagenze ukunuku mfasha ngire gute nk'umuntu par exemple twakuranye twagendanye nkamubwira ati bigire nk'uku ukunuku urumva mugabo rero sasa hagaca hagera igihe nkumva aransavye ko dukora sex no mugenzi wanje uri umugenzi tibiragira kwataki uravyumva ukumva ansavye sex dukore sex turyamane nuko ndiko ndabivuga umenga ni ibintu vy'ibipfasoni urumva ndiko ndabisempatiza ukumva ansavye ngo turyamane shanka kuvuga ati Benisha nukuri simbona nyane ingene no bigenza ca dusubira inyuma ukanyibutsa igihe kumbure nanje nagendanye n'abandi bahungu barampeba twararyamana nabikubwira uravyumva ugaca utangura kunyibutsa none bana kaboboje humpora iki ico kintu hazane kibabaza uravyumva
none akakwibutsa utuntu twose yagufashije igihe wari stressé akakuremesha ukumva emotion iraje mugaca muryamana musinzi mw'iryo ryamana ryanyu ko muhamagara na sheri mw'iryo ryamana ryanyu sinzi ivyo mwitana ibihome ko muhamagara n'amashugwe on sait jamais uravyumva mugaheza désir umwe wese nyene akumva ko ari satisfait uravyumva ariko ntimukundana ariko mwiyumvanamo ibintu biragoye mwiyumvisanyemwo nyene nakwiyumvisemwo nawe unyiyumvamo ku rundi ruhande muco deja urumva yuko haba ari akantu kaba kariyo kuko ntushobora kuryamana n'umuntu mudakundana tutagiye muri commerce y'umubiri kaba kariyo vraiment kaba kari akaemos tukite gute oya Jesse ndabyemeye je nta rukundo ruba rurimo basa akageso kaba kari oya nta rukundo ruba ruriyo byo ntago vraiment nta tumuvuga uti wananiwe no kwihangana uhuye n'umuntu turazinanye na Beni turazinanye n'uwundi muntu hama barahuriye ahantu ukivuga ati rero kuri sex friend nta rukundo ruba rurimo donc sex friend nta rukundo ruba rurimo hari n'ingeso gusa donc iyo terme nimwe yo kwiyorohereza ndagira ndakubwire ko abakobwa b'abarundi kazi turashafise ibanga hari ibyo tunyegeza sibyo mugabo utabivuze wa muhungu bamubajije ngo mbe unakamura kundana ngo wapi ngo sex friend wa ibaji waza yewe nukuri nababwiye urutaro rw'Imana dupfira rero umviriza Benisha ukazogenda mwibara bumarama okay divi ahantu bipfira ntahuzi abakobwa turafise ingeso sindiko ndabivuga cyane guys ntimuce mwibaza ngo umuco ngo nibwo buzima mbayemwe abanzi baranzi none ukutangana turiko turigishanya hari ukuntu umuntu umukobwa murinze muryamana urabona umuhungu ahejeje ivyo yarimwo turiko turakoresha ikirundi ahejeje kurangura amabanga yabubatsi biba biheze biba biheze kuko je narigeze kuba ufise umugenzi wanje akora urya mu mwuga wo kwicuruza yaravuga ati muco iyo wahuye n'umugabo mukaryamana canke mukagira iki niyagiye uri umugore n'isura hari gihiza ukamwibuka ngira bivana n'ibihe muba mwagiranye sivyo uravyumva mugabo umugabo ndazi ko atanibuka ngo narahuye n'indaya kabisa ntanavyibuke reka yagiye neje azohura n'uwundi pa yigire ivyo birakuraba sigura ko yatira ngo rukundo baruri ku mukobwa rero umukobwa arasigarana ka iyo muryamanye yaryamanye n'umuhungu abayakwimvisemo icambere abayakwimvisemo divine uravyemera Jesse ndavyemera shaje ndi contre kuko turi muri sex friend nivyo rero nega kirumvikana ubugenzi bwo kuryajya eske woja kuryamana n'umuntu udakunda uri umukobwa muco yabisiguye neza umuhungu arashira kugenda kandi ivyo ndashaka umukobwa akaba kaje akantu ko gukunda sinzi nk'abandi ariko umukobwa akaba kaje twano no okay ariko uburavye muri rusange barabikora afise urukundo yakunze umuntu yamwivisemo umviriza bariho kuko abakobwa nakubwiye abakobwa dufise imitima yoroshe sico kimwe n'abahungu hama kandi umuhungu yaje kukuryarya akakwereka ubwo bu friend nyene bwa cane acha kuryarya ni bwa bugenzi twavuga bwo kuryarya we bashaka gukura kwico kintu agaca yigira we urumva bayabaye asura no kukwibuka ndiko magara ku mukobwa rero yemeye barabikora umukobwa yemeye ava abamukunda bamaze kwifuza uwo muhungu deja aba yamwifuje kandi niyagiye uravyumva donc ni ibintu bibiri biri contre umuhungu icambere muryamanya atangwavuga none uyu muntu shaka ndi umucuti wiwe turyama n'abandi bacuti biwe bama biryamanira reka nigire mugabo we uri umukobwa kujya muryamye namba ari action yose yabaye wewe bimuremamwe urukundo muri we akomeza kukwiyumvamo je ntavyo naco ndabizi naco nawivuga ariko iconzi nuko ishonzi nuko abakobwa byabamenye imitima uba aribo basigaye bavuga ko atarukundo ruhari ngo ntiruba ariko rurahari kubera ivyo bintu bya sex friend nyene abo bahungu kandi bo babitanguje ngo je ndafise ni mwebwe mudashaka kwicara ahantu hamwe oya gusa numvise ngo arabona abademu bibwirira abahungu ngo tugirene Beni reka ndakubwira igituma je ndavuga niyo terme n'abahungu bayitanguje abafise umudemu wa hariya nk'umupfasoni yicaye hariya ati uyu nukuri ndamubizi nzomushira mu mago mugabo ati sex friend nze ndikuri misonga bariho abahungu bameze uko benshi n'abakobwa bameze uko avuga tujya anye ndifuza ko azonshira mu rugo ariko ndafise n'abandi nyene banyikipa hari
umukobwa bishika gake bishika gake for real bishika gake divine tuje burya rega abakobwa turi decisive umviriza benisho sinari bwaheze ikintu nagomba guherezako ni hajya ntiduhejeje ni hajya icyo ko ndavuga umukobwa impamvu aguma yiyumva nk'umuhungu kumbure yibutse ibihe bagiranye donc bikuvako kuko wa mukobwa bigize uwo munsi si uburi wa mbere muhuye nta mukobwa ari vierge avuga ngo umugenzi wanje bigo dukora iyi gahunda uravyumva uwo mukobwa aba yahuye na benshi rero iyo muhuye nubwo buri wa kabiri muga ntuburi wa mbere iyo muhuye akumva aranyuzwe wewe rero urukundo ruraduga ikiduga mugabe igihe urenka pub biraheranye nakagufata nk'abandi wanashaka nawe akanakuvuga uravyumva rero mu gihe yanyuzwe ni hamwe ca mpura na CK nkamubwiye akambaza hewe Benisha murazi nati ego sha ujya no mu ex wanje kubera igihe tubikora jewe ntiyumvize mu rukundo yahura na Beni mwahura muri ku kazi je mvuga ex nawe we mwahura muri ku kazi akakubaza Benisha ca muco hariya muri true afaye urakiza wangu sex friend bana hari nabanza kuvuga ati ntawenzi uravyumva hari naho ubanza kuvuga ati ntawenzi agacavuga ati kandi yambwiye kuri mu ex ngo yonga arakubeje ngo ujya shango ngo ugiye ngo jya ngo no sex friend urumva kukana aho karabaje friend CK ndashaka no kunandiraga uravyumva ndiko ndazana source hamwe tuvuga ngo urukundo nta ruhari ruriho je répète encore urukundo ruriho CK yagomba kuza kugira iki kundraga usanga arankunda urukundo ntiguhayagiza canke ntirugira iki haraho vyose yo bisiporta akumva nyene ankwiriye canke ndamukwiriye akaza kandiraga atitaye kuri ivyo wanashaka gafoto karububeshi pour le moment rero jewe wewe ubanza kuvuga yuko ndi umu sex friend wawe jewe nibuka ibihe twagiranye nzi depo weme wamvugiye nk'uwo mwanya ntanazi iyo mwari muri ujya muzi uravyumva ugacuvuga vraiment ngo ndi umu sex friend wawe jiwazi ca ntangura ngo urukundo ntago vraiment umukobwa yo ari kurundi ruhande mbega byo byaraje gute byo byaratewe niki kurundi ruhande divine nawe atemeye yuko atagatima kaba kari ko kugira ati ni ikintu twamatuzi kama twumva ngo ni gake umukobwa ngo ajya gukora amabanga yabubatse canke ajya kugira rapporte canke ajya kujyamana n'umuhungu ati yumvisemo uwo muhungu donc je novuga aho ahantu byahe ngo nindaye ngira turazisa ngira rabo yoyo ibyo bari ku kazi bari ku kazi yo jambo yo turazisa irahita avuga ati yakaje kuyere kujya donc iryo jambo nakajambo umenga karatese muri la jeunesse yo nakajambo umenga karatese akararyoshye ariko nagira mvuge ntangana mvunira kagoye nukuri abantu bari muri ivyo bobihera uretse no kubica nukwiyonona umutima kuko umutima ni nyama sibuye urumva ivyo abo bantu mugendana ngo na sex friend kuko umwe aragenda gahita ngo ni sex friend wa hamundi akaza sex friend kandi agiye kwibonanira na girlfriend wiwe Benis arakubwira ati rero ndi kumwe na nyawayo wewe asizemwe akantu hama kandi usigara wowe urarira uri umukobwa kandi abakobwa n'abantu tubika turafise imana ukuntu yaturema turabika cyane rero ivyo bica biza kugusambura ugasanga wisanze mu kindi kibanza cyo kutazokumva ko ushaka gukunda kandi hariho umuntu imana yakugeneye wo gukunda ugasanga ubiteye umugongo kandi ari wavyiciye ngo uri mu ma sex friend iryo jambo rero tugire ko tunagihana ntirikabe muri la jeunesse yo mu Burundi ariko ryateye kandi cyane ariko ni naco gituma tugomba guhaguruka baravuga yuko biri no mu bituma ngo abajene benshi ari bamwe batiyumvira na mariage none ababuzi iki none aje kwitera ingorane z'amarasyo z'amaruwaye kandi hagurutse twe na Muco na Beni iyi equipe tuvyutse hama tukaza kuri kamera turashobora no gukoresha ibyapa tukavuga ati lite contre urumva tukagira ibyapa tukagira imyiyerekano ibyo bintu bikaba umwe wese akarindira bibiri ivuga gute ikigabo cyose gifise ikiguri cyacu hama ikindi naco rindira aho hantu twagumaho gato ntuje mu ntege nke ikigore cyose gifise ikigabo cacu ikigore cyose gifise ikigabo cacu barongoye n'abagabo babiri ntaco tubavuze ko bivana no kwemera kwabo urumva bivana no kwemera kwabo
iyo terme kiba gifise ibigabo bibi iyo terme iragisibije no kuri kandi rero hariho n'abantu babivuga biraryoshe nivyo bigezweho bigize nanje kuracumura urutaro rw'Imana rugira ruze kugosora uburo ngaha ibikumbi hariya ni nk'abana bari muri âge d'adolescence bari muri 16 ans kugera muri 14 ans kuduga gushika kuri 20 ans 21 ans usanga bari muri ivyo bintu menga bajya vraiment bakwiye bababe hafi kubera ivyo barimwo bajya ntavyo bazi niyo mpamvu ntashobora kujajinga umwana ari mu iyo myaka je abana beshi twegeranye abantu kenshi tuba turi kumwe barabizi ndakunda kukivugako kuko naje hari ingorane twahuye nazo kandi je merci ko nazisimvye no musi nkabandi ngaha kuko n'umuntu atazibayemwo imbere hiwe reka tuhereka Imana kuko batubwire yuko ngo fendofe ngo bikugaruka ko bavyita retour d'âge rero je narabiciyemwo narabibayemwo rero bajya ntidushobora kubajija mugabo nkatangazwa n'umuntu ahera kuri 14 de même comportement zazindi nyene ingeso zazindi nyene akarinda saza abona bo tuvyite gute akavyara n'abana adahinduka uravyumva agahararo ayo materme ngo urumva mu misi uzobona ibintu byadutse ngaha anye by'abahomo abaresbienne byashushe ngo nivyo bigezwe ubu biranyegeje mugabo turiko turakwega umuco w'abandi tuwinjiza mu wiwacu uravyumva je nama ndabivuga ndakunda cane kuvuga ku muco kuko umuco w'ikirundi nasanze ni umuco wimbitse kandi utanga indero runtu kandi ikintu nabonye uretse ko hariho bimwe nyene utuzibira mugabo uratanga indero dusa n'abagera mu busozo icyo kintu cya sex friend ikintu nagerageje no kwiyumvira naje ku ruhande rw'iwanje nasanze biri mu bino mu bituma n'abajeune bagira ama mariage n'umuntu atakwifuza basanga abaye obligé kugira mariage yo kwigira n'umuntu atana kwiyumvamo kubera ajya kugira rapport social umuhungu uwo mukobwa atamwiyumvamo ico naco benshi ico candakizako kwama muri bwa buzima sinovuga ngo ni service umuntu bavuga ngo na service minimum sinzi urumva ni service usanzwe wari umukobwa atanga ama service ukaba umu sex friend waba boys benshi w'abahungu benshi ni wa undi raca yicara ahantu yitahuye arushe abagabo barabuze ngo ntabo ngo nzakundana na Yesu kandi atanamusenga agasigara agendera muri rya jambo ryuko Yesu nyene ari we wacu ubona ko nawe rimwe rimwe umenga tugoreweko uravyumva rero hari umuntu twari ko tubiganira avuze ngo muco ngo abagabo ngo jewe ngo no bacitse ubu bafise abagenzi bakuze nandi ndakutse ngo jewe umugabo ngo ubu woza nabwira ndugu nari ndamuvuze mw'inzina ndago ti ndugu urafise icumviro mu mutwe icuko ubu umuntu wese uza gupropose mariage mwoca muyigira ngiye ko ngabisha abantu mwese muza mumbwira ibintu vya mariage guys mu bibazo nikoreye ico nta kirimwe ndazi ko mariage je nzoyigira kandi igihe kigeze ubu robazi ko twese tufise ikibazo c'abagabo bene that si twese uravyumva n'ukuri ukabona umuntu arakwandikiye ngo ni sawa ego uri umukobwa nitwa kunuku nawe witwa gute ukunuka ari ibintu je nta kibazo ngo nimero yanje wayikuye direct nibisanzwe ivyo ngo none ngo je ngo nashaka ngo umukobwa ngo dukundana ngo amatuba sindakubona sindagira iki mu bibazo mfise jewe icumugabo nta kirimwe ndazi ko ahari ndazi ko ndamufise ikintu nshatse kuvuga ni waca yicara ngaho ngo abagabo shango barabuze navyumva ngo ubusinzi ngo iyo bagiye ngo abahungu ngo ni bake umwidodombo ukaba muri we ni wa wundi ucubona yagiye gukizwa atabutumwa na bumwe bwanamukozeko uravyumva yamenye yuko iherezo twese ho duhungira ari muri Yesu ugasanga ariko ari doga yita kwimfa n'itera imibagwe ari contre hari abakobwa ngaha nubwo baba bamaze 40 bihanganye batekanye batidodomba umugabo benisho batamwidodomba abo ni babandi batagize inshuti z'abagabo urumva ni babandi batagize inshuti z'abagabo ni babandi batagize inshuti z'ibiki muri age imwe oya je ndashaje bro je ndakuze ni babandi benisho umukobwa yicaye yatekanya aheruka gushuha bimwe vyo muri adolescence canke vyahehe ivyo ntabitebako arazi ko umugabo wiwe ahari wowe ikintu ca mbere umutima urakurya kukuricara ukavuga ati mbe baje kumbure sike usanga nk'ubu yarigeze kuba mvugisha usanga nk'ubu yarankunda yaciye amhora kubera yamenye yuko naryamanye na benisho yamenye ko naryamanye na estime yamenye ko naryamanye na naka
naka umutima uri kurijija wa muntu yitekerereje avuga none Yesu ndi mwisezerano bizoshika ryari aratuje ntaja kuvuga ngo abagabo barabuze wiwe ntaho araja aramuza hari mugabo we wagiye mu ivyo bigeso bibi ugatangura kwibaza ko ro mwahuriye muri night club kumbura ari kugukunda akakwankirayo ugatangura kwibaza ko ari umuntu mwahuye wahenye sinzi uravyumva ukavuga ati kumbura ari kunkunda akanyankirico s'il vous plaît nimutekane baje nimutekane nivyo bavyirinde na cyane vya sex friend sex friend birimwe ibintu byinshi kuko usanga baryamanye na Matayo Mariko ugasanga ba Petero barazaro ni ibintu byinshi wandura ibintu byinshi yaco rero niyo uciye urongorwa umubiri wawe niyo uciye uronka umugabo Benisho ugacuronka umugabo nukuri ko Imana warose wahuye n'abagabo benshi tuko tuvugana ku bintu bijanye n'imico y'ikirundi we wahuye n'abahungu benshi minimum nka 5 bose ntibari banganya ubushobozi bwo gukora irya mibonano hari uwarusha uyundi kandi urumva reka gutwenga abaje ivyo bintu birakunze kuba nivyo bintu uza wumva abamama baba bashuga mami urumva ntacabuze umugabo we wari ngaho uravyumva kira kitu cyose aragifise mugo gasanga afise umutipe hariya aza kumufasha iyo service ubwo bupfu ubwo bubwa uravyumva ndeke kugasempatiza ubwo buhimbiri mbaza ati biva kuki wewe wagenanye n'abahungu wajyamanye n'abahungu nk'indwi reka ndeke 5 zinzi dufate nka seti bose suis certaine ntibari banganya ubushobozi bwo gukora irya gahunda ndavuga imibonano mpuzabitsina ugaca usanga hariho abari barenze kumbure nawe nuko wamenyereye hariho ntibanganya muri make hari amagroupe n'amatoroshi ibintu vyegereje ubwenge n'amaterme kugira bavyumva uravyumva ugaca uja ku mugabo ugaca usanga wewe ntakora kijya gikorwa kunganya abandi bose mwahura urumva wewe ntavyo uburimwo nyene aragira heze wewe sihuri ntariko aragusatisfeza muri make ntubaye satisfait niho uzokumva ngo shuga mami yagiye kurondera urumva umufasha ico gikorwa kandi umusore ariyo n'igihe arondera umupapa wanashaka ugasanga nabahabara nyene ndi umugore wa naka kenshi barondera imisoro heje barondera imisore numva ngo hari ibintu mwiyise ntumbaze ko mutanga ikori muri leta je ntavyo uravyumva ugaca usanga rero mwabo bose nta numwe amufasha ngo abe satisfait nkuko yahora aba satisfait nanaka uravyumva ukaza gusanga aragiye kugerageza arishe n'amahera tugiye kuvyagura ugasanga biko bikwega induru mu rugo bikweza ubukene mu rugo kuko aramuhemba n'imikoshi n'umuvumo n'iki n'agasuzuguro kuko fendofe ntibigenda neza rero guys nukuri muze twicare dutekane muri comment muvyandikemwo tivyogenda gute ati mbega ababire kuriwe ni bande ni bajya nyene bagiye muri leta bajya nyene turabazi rega ikicaha tugicumura tukizi tubirenga ko tubigira kandi ikindi naco tumenye ngo imibiri yacu insengero za mpwemu yera za mutima mweranda ibi ni umubiri Imana yaduhaye yaturemanye ubwiza bwayo kugira ngo ntidufise uruhusha rwo gukoresha ibyo ari byo byose ibyo by'ibi sex friend basha n'amateka magezweho n'ibintu biriko bidukwegera ariko bibaho barabikora nico gutuma natwe turi hano kugira tubivugeko hama muri commentaire nabo batubwire ico twokora aho twavuze mutwunganire wanashaka bigende neza twigishanye turi hano kugira ngo tuvugane twigishanye nuko hanyuma la société burundaise dushikare dutera imbere tutivanga tuba igihugu gisenga aho kubaha Imana na bya bindi bavuga ngo ndazishushu ndazishushu abana sivyo none abana imugira uvuga mu majambo yose comedy mino deficience acquise sida hama kandi jewe muri Kenya narabonye narasomye mbona ngo hari ingwara yateye mw'abantu ifata abantu ego basha ngo n'umuti ngo ntuyishobora iyo infection ngo yajari kubahungu bose ngo nisazi rero twaje tuje kwiyamiriza ibintu vya sex friend nukuri ndavyamirije bya nzokoresha n'icapa nukuri ivyo biryo jambo kuje bagenda bakareklama droit
de femme nanje mana sex friend ni izina rya Yesu yicire kwiteka ntiduhagaze cyane kuba mineur canke ku bana baba adolescent ni muri rusange n'abapapa cyane abakobwa bakuze kuko hariho umwana abirimwe no munsi umwana wa Kenza vraiment kubera umuntu ari karanamwonona umwana wa Kenza 17 imana inamubabarire hama vyihana mugabo hari umukobwa usanga arakecuye uravyumva akabisahaziramwo ngo niko yoba agasanga bari mu buzima bwo kwicuza ibihe vyose guys mu buhabara nta mahoro ariyo nta nayo nta nabiri ivyo navyo vya sex friend ntituzi ko birekuwe yuko aba boyfriend n'aba girlfriend babikora ivyo ni ibintu twihaye nta tegeko na rimwe ribivuga uravyumva ntumbaze naritira nabihana iyo babafashe ego uravyumva mugabo nukuri ijambo sex friend riranduranwe nuzo rivuga zo kumvera imutera isoni nukuri rihave mupfume muhigira indi zina muvyita friend mugikureko voilà mugikureko ndagushikiye amajana 2 kwijana uti good nukuri ahubwo urucanco nurunyene ubugenzi babukureko bapfume bagira sex na sex bareke kuyibeshera ni gihimba imana yahaye abantu nacyane ivyo byose ahantu bizova nugusenga imana kuko ino ni mpwe mumbi yaduteye tikaziyo yazananye ariko turi mu bihe vya nyuma urumva c'est Satan birigaragaza Satan muzi binyaca zana ibindi yazanye sida urabona ko menga sida nibakiyitinya bo rero menga sinzi sida yifutishije corona nikivugwa cyane sida muga twibuke yuko igize ikihari twirinde n'ibintu byo kuja kuramukanya mu ba friend bawe babahungu nduguya ivyo reka tubike kumere twayaga byinshi byose ku munsi wa mbere nabo baratubwira ivyo none muco nyine nibagira ico bagize muri commentaire bagira ico banditse turazi twaze byinshi cyane kumbere haraho tushobora twakosheje mushobora kwandika muri commentaire ati Beni ibi bintu muze mugire gutya canke marashobora ko mwagize neza ahubwo turaba féliciter mujya divine yavuze ati turabakeje 200/100 sivyo none yes ndakubwira ati rero ndabashimire cyane kumbere byinshi twebwe ntavyo twavuze ariko turazi neza mwebwe mukora dukurikirana murazi byinshi cyane kumbure muranaturuta n'ivyibimviro sivyo turifuza yuko ivyimviro byinshi muze mubishiranga kuri commentaire ikiganiro gikurikira muze mushireho nuvuga ngaho muri commentaire turifuza yuko ikintu mushaka ko teme mushaka ko tuzoganirako la prochaine fois ari mwebwe muzo mwayitoye sivyo none mu byo banavyiza yes kumbere ndagushimire cyane Divine merci beaucoup Beni ndababwiye na ciao kandi batwumvise kandi bizobandanya bigenda neza amahoro y'Imana bane nawe amen muco nawe nyenda gushimire cyane urakoze kunshimira hari akantu nagomba kongerako ndashobora kuba navuze ikintu ugasanga nagitevye ko nakibabaye ko ugasanga hari ahantu kinzimwo widura amabingo bayagwara uravyumva burya keshi nugenda uvuga hari ukuntu nk'abakristo usanga uvuka warakijijwe hakagera kwihana ugahaguruka ngo je ngo narakijijwe nakubaza wakijijwe iki na kimwe ngo je ngo navutse nkijijwe uwo muntu ntahe yiwe ntikubaka nubundi avuga ati je narivye nari naragize iki uwo muntu intahe yiwe iragufasha cyane ukumva ko yabivemwe yarabigize mugabo wewe wavutse ukijijwe mugaturihenda uravyumva wavutse ukijijwe nta urumva nta rego ubufise nta y'ubufise rero urashobora kuba navuze ikintu ugaca usanga ahantu kinziko nashitse ko kwa kaburungu sindi ko njajinga abana baba adolescent canke baba adolescente ivyo barimwo ntavyo bazi navyumva mugabo umuntu ukuze hari ikintu ushobora kuba warambonyemwo sinibuka kuko ubuzima ni burebure kuba warambonyemwo impamvu no musi noba ndiko ndakivuga canke Divino bari karakivuga azi ingaruka mbi zacu aza aho camugejeje muri market ko tuvuga akivuza kizi canke nandakivuze ndakizi rero ntugitebeko ubu tugomba kugira iki ku murongo kuja ku murongo kuraba aho tuja gutyo tuzovugana muri vyinshi bashandi bujambo ariko ndabashimiye cyane umuntu wese aza kuraba ikiganiro yakoze kudukurikirana muco ndahari misi yose bose urumva ushiremwe akariro ushiremwe akariro turiteze ama ide yanyu chini muri comment
mutange amateme mutange des conseils natwe turabantereka turabantu kandi ndababwira yuko ikiganiro gikurikira sigenze uko amapresenta gukurikira zo ari Muco canke Divine bizovana no munazo present ikiganiro nzoshobora bakuzi ba Step Media kabega bashobora kuko ikiganiro si ca Beni ni ca Step Media kandi twese abakozi ba Step Media turabakunda cyane ndabashimiye rero ndiko ndabashimira ko nibaze ko nasubira kuvuga ko baduteza ndahejeje za kuba mpejeje okay oya ashobora kuba ndabashimiye ugasanga ndagaruka kuvuga urumva kwari kubashimira no kuvyiyumviro vyiza kandi bizima baza gushira hasi baza gushira hasi nukuri kw'Imana tuzofashanya kandi ibintu bizogenda neza muvyeyi uza kuraba iki kiganiro musore nawe nkumi kibondo mupapa uza kugema ibango uraza kuhumva papa we ego ndabashimiye rero muzokomeze kubana nacu mu kiganiro ciza cane gikurikira kiri next kivuga ubuzima tubayemwo murakoze tuzosubira rero naho gutaha tugire rero bye bye